Uno munsi amajambo tugiye gusangira tuyasanga aha mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Hoseya igice ca mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Ano majambo aravuga ngo umugore wa Hoseya. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Hoseya mwene Beyeri ku ngoma ya Uziya no ku ya Yontamu no ku ya Ahazi no ku ya Hezekiya abambi b'Ubuyuda, hari no ku ngoma ya Yerobowamu mwene Yehowasi umwami w'Abisirayeli. Igihe Uhoraho yatangura kuvugisha Hoseya ubwa mbere, aramubarira ati genda wabire umugore maraya afise abana b'abasambanano, kuko iki gihugu cagize ubumaka bukomeye bwo kureka Uhoraho. Nuko aragenda yabira Gomeri mwene Diburayimu, asaminda avyara umuhungu. Maze Uhoraho amubarira ati izina ryiwe numwite Yezireli, kuko hasigaye igihe gito ngahora ab'inzu ya Yehu amaraso yaviriye i Yezireli, kandi nzohenebereza ingoma y'inzu ya Isirayeli. Maze kuri uwo munsi nzovunagurira umuheto wa Isirayeli mu kiyaya c'i Yezireli. Nuko arongera asaminda avyara umukobwa. Uhoraho yongera kumubarira ati izina ryiwe numwite Ntambabazi, kuko ntazosubira kugirira imbabazi inzu ya Isirayeli ngo ndabaharire na gatoya, ariko nzogirira ikigongwe inzu ya Yuda, mbakize je Uhoraho Imana yabo, kandi sinzobakirisha umuheto canke inkota canke intambara canke amafarasi canke abayagenderako. Nuko acukije Ntambabazi arongera asaminda avyara umuhungu. Uhoraho aravuga ati izina ryiwe numwite s'abantu banje, kuko mutari abantu banje, nanje sinzoba Imana yanyu. Imana yacu ihabwe icubahiro cane. Mugenzi, igihe ijambo ry'Imana ryaza kuri Hoseya nkuko tubisomye, hari nko mu myaka 760 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Hari ku ngoma y'umwami Yerobowamu wa kabiri yaganze ubwami bwa Isirayeli y'amajaruguru, kandi ingabo ziwe zari zaraguye imbibe z'ubwami kurusha uko byari igihe Salomo yari ku ngoma. Amahera n'amabuye y'agaciro byariyongereye cyane, bituma habaho iterambere rikomeye mu mugwa wa Samariya. Nkuko na nubu dushobora kubibona, iyo habayeho iterambere rikomeye mu gihugu kinaka, imico hamwe n'ivy'impwemu canke imyizerere ya Gikristo bica bitituka. Kubwo gukunda amahera nibigezweho, bituma icaha gihabwa intebe mu mitima y'abantu. Na kare Bibiliya ivuga ngo gukunda amahera numuzi w'amabi menshi. Mu byaha byinshi byagirizwa Abisirayeli, icaha cakoze ku mutima w'Imana kikayibabaza cane ni icaha cyo gusenga ibigirwamana, nkuko tubisoma muri igitabo c'abavugishwa n'Imana Hoseya igice ca 4 ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13, hama ugasimbira ku gice ca 13 ugasoma ku murongo wa 2. Kubwo kuba Imana yahora igereranya Abisirayeli nk'umugore wayo, gusenga ibigirwamana byafashwe nk'ubusambanyi bwo mu buryo bw'impwemu. Kuva mu ntango y'isezerano rya kera, Imana yaguma yagiriza ubwo bwoko. Bakunda ubumaka, bagata Imana, bagata n'isezerano. Iyo biravye mu gusubira mu byagezwe igice ca 31 ku murongo wa 16, ukaraba kandi mu gitabo c'abacamanza igice ca 2 ku murongo wa 17. Uhoraho yari yarabariye Abisirayeli ko atawundi yifuza ko bomusangira. Yagomba ko ihanga rya Isirayeli riba ihanga Uhoraho yiharije. Nico gituma mu byagezwe 10 ijya mbere ivuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Yamara bagumye birengagiza iribwirizwa gushikaho kuri Yerobowamu wa kabiri ibintu vyabaye bibi cane bitokwihanganirwa. Niho Uhoraho yagombye kumenyesha Isirayeli ingingo zizofatwa nibakomeza gukomantaza imitima yabo. Niko gutoranya umuvugishwa nayo Amosi, ariko baramukengera. Imana ntiyarekeye ngaho, icitoranya umuvugishwa Hoseya. Kandi iri jambo Hoseya risigura ngo Uhoraho Yehova niwe gakiza.
ikintu ca mbere Imana yabwiye Hoseya kivuga ku bugeni canke kuri mariage. Usomye muri iki gice twasomye ku murongo wa 2 abwirwa ngo genda wabire maraya Gomeri mubyarane abana b'umaraya, kuko iki gihugu cakoze umaraya mu kureka Uhoraho. Mugenzi, mbege ibi byoba bisigura iki? Kuko insiguro zishobora kuba nyinshi. Bamwe bibaza ko Imana yategetse Hoseya kwabira umugore yabaye rurangiranwa mu bumaraya. Abandi basiguye ko kwabira umumaraya byoba bigereranywa no kwabira umugore akomoka mu bwami bw'amajaruguru ya Isirayeli. Isi itsindwa cane n'ubusambanyi bwo mu byo bw'impemu. Iyo biva niyo bija hose, wumve ko kubona umuvugishwa n'Imana yemewe yoja kurongora canke kwabira umumaraya azwi nka mpuzamakungu n'ikintu kigumye. Nuko ryabaye itegeko ry'Imana, ariko hamwe iryo jambo ryobwirwa umukristo yiyemera, umusore mwiza akijijwe vya vrai, yihanganye ngo arongore umumaraya amujane mu nzu yiwe amubera umugore, byoca kure cane kugira ngo avyemere. Bishobora kuba bihora biba, ariko si coroshe. Ico twomenya nuko iyo Imana itegetse bikoreka, nta conanira Imana kandi nta woyigarariza ngo abeho kiretse imwirekeye byonyene. Nshuti yanje, Uhoraho rero hari ico yagombye kutwigisha kuri aka karorero ka Hoseya na Gomeri. Urwo rukundo Uhoraho yaremye hagati ya Hoseya umuvugishwa, umukozi Imana yemera, na Gomeri ikimaka, nirwo Uhoraho nyene Imana yera kandi gororoka yadukunze kandi turi babi cane. Abamaraya nubo bariho, bamwe baraja no makoraniro y'abasenga Imana, ariko ikabareka irindiriye ko igihe cabo kizogera bakihana. Abandi baricana, bariba, barabesha, bararaguza hamwe n'ibindi vyaha, ariko Imana iracabazigamye. Icatumye umutima wa Hoseya warahise umukunda akagenda dahiga imanze, birashoboka ko Gomeri yaratanguye kwigaya kandi bagiranye ibihe vyiza mu mubano wabo, kandi Imana ibahezagiza abana. Ducijemo akaruko gato inshuti yanje, dushishikare tubone ico amajambo y'Imana atwigisha. Mugenzi wanje uriko urankurikira, Bibiliya iratubwira ko bamaze kuvyarana abana batatu, Gomeri yataye Hoseya aja kubana n'uwundi mugabo. Mbere bivugwa ko yoba yarasubiye mu busambanyi agakora wa mwuga w'ubumaraya. Uhoraho yongeye gutegeka Hoseya ngo yongere kugarukana Gomeri umumaka maraya. Hoseya ntiyorohewe. Uno munsi hari ngo nyinshi zifise ingorane zishingiye ku busambanyi, nukundi kutumvikana gufatiye kutugorane duto duto. Ewe wewe mugabo wafashe ingingo yo kuvana n'umugore wawe, ewe mugore wafashe ingingo yo guheba umugabo wawe, banza wiyumvire kandi abo bana mwavyaranye bazobaho gute? Weho wibaza ko uwundi muzobana muzokumvikana? Niwigire kuri uku kwihangana kwa Hoseya. Imana iramubarira ngo naho yagutaye akaja kuwundi mugabo. Benshi bikishimikiza aya majambo y'Imana aho birivuga ngo umufashe asambanye nguce umuheba, ariko Imana iravuga iti, ibwira Hoseya ngo naho yagutaye akagutana abana akaja kuwundi mugabo kandi wari waramukuye mu bumaraya, naho yasubiye mu busambanyi, genda usubire. Ijambo ry'Imana rivuga neza nshuti yanje ngo genda usubire umwereke urukundo naho akunzwe n'uwundi mugabo. Atusoma muri gice ca gatatu ku murongo wa mbere havuga ngo maze Uhoraho arambarira ati, subira ugende ukunde wa mugore akundwa n'umwuzure wiwe kandi w'umusambanyikazi, nk'uko Uhoraho nkunda Abisirayeli, naho bahindukiriye izindi mana bagakunda uturobe tubumbabumbwe mu nzabibu zumye.
nshuti yanje umviriza amajambo Uhoraho yabwiye Hoseya ngo nk'uko Uhoraho nkunda Abisirayeli naho bo bantaye bagahindukirira izindi mana, ariko subirayo usubira umwereke urukundo. Iyo dusomye mu gicete intumwa Pawulo yandikiye Abanyefeso igice 5 ku murongo wa 25, iki cete kivuga cyane kubijanye n'umubano wabubakanye, ariko ku murongo wa 25 haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Ngiri ijambo ry'Imana uko rigutegeka wewe mugabo uriko uranyumviriza, ntaco bitwaye ingorane ufise zose uko zobazingana, naho kumbure umugore wawe mwagiriza amafuti menshi ushobora kubunabona, ariko Bibiliya avuga ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Ariko nawe ukagomba kwikura ukavuga ngo oyaye uwanje yishinga ikirori gusa, ngo oyaye umugore wanje ntakora, oyaye ntanyubaha, oyaye aramvanga nibindi. None Imana yakubwiye ngo uheze ucumuheba, ariko Hoseya we arumvira Uhoraho atako aramugura aramuhongera ngo abone kugarukiwe. Kandi ikiguzi yatanze ni ikiguzi kinini cyane, kuko biratubwiye ngo atanga intete z'ifeza shekeri 15, atanga na homeru n'akagunguru nkakamwe bita barire bakunda gupimamwo ibitoro. Abadandaza ibitoro ngira baca bitahura cyane kundusha. Kandi rero ngo ingero imwe n'igice bya homeru abyuzuza sayiri. Rero ngico kiguzi Hoseya yaguze Gomeri maraya umumaka. Uru rukundo rwakunzwe Gomeri umusambanyikazi ni ishusho canke igicapo c'urukundo Imana idukunda twebwe inyererezi abasenga ibigirwamana, abasambana mu buryo bw'imhemu, kuko dukorera Satani turongorwa n'abadayimoni mu gukora ibyaha. Kandi tuvuga ko ture aba Kristo tukaja mu makoraniro yitirirwa abantu bakunda Imana, twiyibagiza ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ni Yesu Kristo, akaba ikimazi asesa amaraso yiwe ku musaraba, aba impongano itangiwe ibyaha byacu abari n'umubiri twese. Biciye mu muvugishwa Yesaya uko tubisoma mu gice ca mbere ku murongo wa 21, Imana yise Yerusalemu umugwa maraya, umugwa wabicanyi, kandi ngo hahora ari umugwa wizigirwa iwabo w'ubugororotsi. Inshuti yanje raba ingene aba bantu bari barononekaye, raba ingene Yerusalemu hari harononekaye imbere y'Imana, hari hataye agaciro. Imana yari yawugize uwizigirwa, wari yawugize uw'ubugororotsi, ngo ari kuhinduka maraya, uhinduka uwabicanyi. Aba bantu bibera mu minezero y'isi gusa, maze bibagira ibyo guca imanza zibereye no kugororoka, bakora ibyo guhahaza abandi n'iby'umuborogo. Imana kandi ivugisha Yesaya iby'urukundo yakunda Yuda, ku buryo yise iryo hanga umuzabibu, ngo yawuziga ko inzabibu nziza, ariko wama ibijabija by'inzabibu. Ibijabija ni ibintu bitagira ikimazi, ibintu bitagira agaciro, ibintu ataco bimaze na gatoyi. Nkuko nyene Imana iciye muri Hoseya ivuga ko Isirayeli yamutaye yihebera ubumaraya, yihebera vino, yihebera n'umubira wayo, ngo bimara ubwenge. Usome neza ngo ubusambanyi, vino kuvuga kaboregwe, n'umubira wa vino ngo bimara ubwenge. Uko ni nako biri nshuti yanje muri kino gihe. Abasambanyi n'imboregwa usanga benshi ubwenge bwaragurutse, imitima yabo yaranyoshwe. Benshi ubaraba mu nzira umengo n'ibishushanyo, ntaco bimarira mu buzima bwabo. Bararondera itunga, yamara barironse rikayongerwa muri izo nzira zabo mbi. Nshuti yanje unkurikira, kubw'urukundo yabakunze rero
Imana yasezeranye ko izokura amazina y'abayari mu minwa yabo. Yavuze kandi ko izobikwerera bagasubira gukobwa, bagasubira gukundwa kara imbere y'umukwe abakoye. Kandi mu kubikora Imana izobikora mu bugororotsi no mu kuroranya, mu kugira neza no mu mbabazi. Usomye Hosea igice cya 2 ku murongo wa 17 n'uwa 19, izosubira kubakwa ibikwerere mu bugororotsi no mu kuroranya, mu kugira neza no mu mbabazi. Imana izobavurisha inkomezi zayo, ibaharire ibyaha kandi isubire kubatotahaza mu buryo bw'impwemu. Iyo urabye mu gice cya 14 ku murongo wa 4 n'umurongo w'indwi, ngo bazosubira batotahare, bazosubira babyibuhe mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga ngo bazosubira baboneke imbere y'Imana nk'abemewe, kuko bafise ingeso nziza, kuko bafise imigenderanire myiza bafitaniye n'Uhoraho Imana yabo. Ibi bintu Imana yaberetse inyuma yo kuyita byerekana ko yabahariye, kandi gutegeka Hosea ngo asubire yereke urukundo Gomeri, yategetswe guharira Gomeri. Ewe mugabo, kuba Imana ivuga ngo ukunda umugore wawe nk'uko Yesu Kristo yakunze ishengero akaryigura, kandi iryo shengero sirindi ni wewe. Imana ikubwira ngo kunda umugore wawe nk'uko Kristo yagukunze nawe akakwigura ca gihe yabambwa ku musaraba azira ibyaha byawe. Ko Kristo yakwiguze rero, asubira kubwira ngo nawe ukunda umugore wawe. Ntiyavuze ngo uzomukunde agororotse gusa, na kare ko kugororoka kenshi bikena, ariko uko azoba ari kose ni kumukunda. Bisibanurwa ngo wame umuharira, uharira amafuti yiwe yose. Yadusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 18 ku murongo wa 21 kuja ku murongo wa 22, niho abigishwa babajije Yesu ngo, none ga Yesu, ko ijambo rivuga ngo duharirane, mbega je mugenzi wanje niyancumura ko nzomuharire kangahe? Yesu arabwira ngo uramuharira inshuro 70 ibiheta ndwi. Bisigura ngo uzokwame umuharira imisi yose uko agukoreye amakosa. Yamara simvuze ngo upfira ibanga, ahubwo nkugira inama ngo wame uvugana n'uwo mwubakanye, kandi muvugana ukuri, kugira ngo mubone ingene mutorera umuti utugorane duhari, kandi mutahurane mu ntege nke ziri kuri umwe no ku wundi. Nshuti yanje unkurikira, ngiye gusozera, nyemera dusome kandi muri Hosea igice cya 11 guhera ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 12. Ngaya majambo ngiye kurangiriza ko aravuga ngo, noshobora nte kuguheba ga Efraimu, noshobora nte kuguheba ga Isirayeli, noshobora nte kuguheba, noshobora nte kukugirira nk'Adima, noshobora nte kuguhindura nk'Iseboyimu. Umutima wanje ubuze uburagamo muri jewe, n'imbabazi zanje zose zirakongerejwe. Sinzogenza nk'uko uburake bwanje bw'inka ziburi, sinzohindukiranwa no kugeseza Efraimu, kuko jewe ndi Imana ntari umuntu, nduwera ari hagati muri wewe. Sinzoza ndi n'uburake, bazogenda bankurikira jewe Uhoraho, nivuga nk'intambwe, mbere nzokwivuga, maze abana bazoza bahinda agashitsi bavuye iburengerazuba, bazoza bavuye muri Egiputa bahinda agashitsi nk'inyoni, no muri Ashuri bameze nk'inuma, kandi nzobabesha mu mazu yabo, ni Uhoraho agize. 12. Efraimu ankikije ibinyoma, n'ab'inzu ya Isirayeli bankikije ubugunge, ariko Yuda we aracatwarira Imana, aracari umwizigirwa kuwera. Imana ishimwe cane. Nguku uku Uhoraho yari yaragambiriye kuzosubira kwegeranya Abisirayeli bose aho bari mu mpande zose, agasubira kubakoraniriza hamwe bahindutse, babaye basha mu bwenge no mu mpemu, basubiye gukunda Imana kuko yakoze ku mitima yabo. None rero nshuti yanje unyumviriza, Imana ntiyaguhevye. Birashoboka kuri mu bihe bigoye, birashoboka ko ufise ibigeragezo byinshi, wanashaka ukanasenga ariko kumva umengo Imana ntiyumva amasengesho yawe, ariko
raba ko ingorane urimwo zitoba zivuye kukureka Imana kwawe, maze ugaruke mu mbabazi zayo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo reka ibinyoma, heba ubugunge, subira urondere ubwizigirwa kuwera. Uko niko ijambo ry'Imana ryavuze. Mbega wewe Imana ikuravye yoba ikugereranya na Yuda? Uko yavuze ngo Yuda aracatwarira Imana, kandi Yuda aracari umwizigirwa. Mbega ubwizigirwa bwawe buri hehe? Buriho? Wabushize hehe? Nugaruke usubire wuzure n'Imana, nawe ivyawe arabigenza neza. Dusenga Imana. Uragahezagirwa Mwami Imana uri mwijuru, kuko mu majambo tubonye twibukijwe ko kuva mu isezerano rya kera wamye ukunda abantu bawe, kandi wafitiye amasezerano menshi meza. N'ubu nyene nkuko tubonye bagiye bakuvako, ariko wagiye ubihanganira. Kandi iki gicapu duhaye cyo kuri Hosea no kuri Gomeri litwibukije ingene nawe wadukunze urukundo rutovugwa, kuko watanze umwana wawe w'ikinege ngo aze gucungura abari mw'isi bose. Nubwo byabaye bityo, n'uyu munsi ibyaha biracariho kandi abantu baracasubira inyuma, ariko ijambo ryawe rishishikara kubahamagara. Mwami Yesu, ndagushimiye ukwitenga kwawe ku musaraba ku bwacu, kandi ndagushimiye ku bwa Mpwemu wawe yera ariko avugana n'umuntu yumvise iri jambo. Ndeka nkwinginge ngo umuhe umutima uciye bugufi, kandi umwemeze ibyicaha yagendeyemwo, kandi umwemeze mu gufata ingingo yo kugaruka kuri wewe no kwihana, kugira ngo asubire kugira imigenderanire myiza nawe uheze ibyiwe bigenze neza. Jambo ryawe tubwiye ngo urondera ubwizigirwa mu bakwizera. Mwami Imana, ndasenge umuntu wese yumvirije iri jambo ngo umuhe inkomezi zo kugororoka, umwongereze ubwizigirwa, umuhe kuganzwa nawe no kugendana nawe, hama nawe uhimbarwe n'umutima wiwe, uhimbarwe n'ibikorwa vyiwe. Bityo uko umuntu atera intambuko kose ashira mu ngiro ijambo ryawe, umufate ukuboko, kandi uhoraho umuhe intsinzi, umuhe n'umugisha. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen.